Mbega abapfasoni 10 Yesu yavuze muri Matayo 25 ni bande? Mbega bose bari bakijijwe? Mbega bose n'umugeni wa Kristo? Canke hari itandukaniro rikomeye abantu batigeze babona? Iki ni kimwe mu bigereranyo vya Yesu vyakuruye impaka nyinshi mu mateka y'ishengero. Hari abavuga ko abapfasoni bose ari umugeni wa Kristo, abandi bakavuga ko batanu bonyene ari bo mugeni, abandi nabo bakavuga ko ico kigereranyo kitavuga ku mugeni na gato. None ukuri nukuhe? Uno munsi tugiye kuva ku vyiyumviro vy'abantu n'ivyo abantu bibaza cyangwa n'ivyo bavuga, tuje kuri Bibiliya. Turafungura Bibiliya, dusoma umurongo ku murongo kugira twumve ni iki Yesu yashaka kutwigisha muri ico kigereranyo c'inkumi 10. Umuce bugufi dusenge, ubundi dukomeze n'inyigisho yacu. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko ijambo ryawe ari ukuri. Turagusavye ngo Mwami uturongore, utuyobore Mwami muri nyigisho tugiye kwinjiramo. Turagusanga ubugombe bwawe bane natwe. Turagusaba Mwami ngo utuyongore, uturinde Mwami kuja mu vyiyumviro vyacu, turinde kuvuga Mwami ivyo tuyumvira canke ivyo dushaka, ariko Mwami uduhe kuyoborwa nawe, uduhe Mwami kwinjira mu nyigisho ndetse ubane natwe. Twebwe Mwami dusome, twebwe tuvuge, ariko wowe Mwami ijambo ryawe ribe ryawe, wowe nyene wimanukire Mwami, wigaragaze muri twebwe, wigaragaze mu nyigisho yawe, ko tuzi ko ijambo ryawe ari ubugingo. Turakomeza Mwami tugusanga tubwiye neza, uturinde ivyiyumviro vyacu mu nyigisho. Dufashe twumve Mwami ico washaka kuvuga, ico washaka kutwigisha muri iki gihe Yesu ubwo yigisha ikigereranyo c'inkumi 10. Tubisavye twizeye mu rya zina ryawe rihambaye cane Kristo. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakaza neza kuri iyi nyigisho nshasha, urukurikirane rwacu, abantu n'amatsinda cangwe abantu n'imigwi bo mu vyahishuwe. Tumaze kwiga ku nyigisho y'abantu 144 ni bande, itsinzi rinini ni bande, umugeni wa Kristo ninde. Uno munsi tugeze ku yindi nyigisho yambaye cyane, abapfasoni 10 ni bande. Ikigereranyo kiri muri Matayo 25. Kandi ni kimwe mu nyigisho zikomeye Yesu yigishije ku bijanye no kugaruka kwiwe. Ariko hari ikibazo, abantu benshi basoma iki gice bihuta, bagafata umwanzuro batarasoma neza. Ivyo bigatuma havugwa inyigisho zitandukanye. Uno munsi turaza gukurikira ijambo ry'Imana gusa, ndetse buri kimwe cose turagize ijambo ry'Imana. Kuki Yesu yavuze iki kigereranyo? Imbere ya Matayo 25, muri Matayo 24 Yesu yari amaze kwigisha ibimenyetso vy'imperuka, yari amaze kuvuga ivy'intambara, yari amaze kuvuga ivy'ubuhanuzi bw'ibinyoma, yari amaze kuvuga akazogaruka. Hanyuma atavuga ati ubwami bwo mw'ijuru buzoba bumeze nk'abapfasoni 10. Ivyo vyerekana ko iki kigereranyo gifitaniye isano no kugaruka kwa Kristo no kwitegura. Ariko ikibazo gihambaye ni iki? Kubera iki Yesu yavuze abapfasoni 10? Kubera ko atavuze 2 canke 3? Kandi kubera iki bose bari bafise amatara? Reka dusome amajambo Yesu ubwiwe yivugiye.
tuje muri Matayo 25 umurongo wa mbere. Muri Matayo 25 umurongo wa mbere handitswe ngo ubwami bwo mu ijuru buzoba nk'abapfasoni 10 bafashe amatara baja gusanganira umukwe. Uyu murongo urimo ibintu bine bikomeye. Hari abapfasoni 10 bose bari bafise amatara, bose bari bagiye gusanganira umukwe, bose bari biteze ukuza kwiwe. Ibi birahambaye cyane kuko Yesu ntiyavuze abantu badashaka Imana, yavuze ko bose bari bagiye gusanganira umukwe, bisigura ko bose bashaka Imana. Kuki Yesu yabise abapfasoni? Ijambo umupfasoni muri Bibiliya rikunze guserukira umuntu atanduye canke afise ishusho y'ukwera, kubera ko umupfasoni muri Bibiliya risobanuye ishengero. Ariko hano Yesu ntiyariko aravuga ko bose bangana imbere y'Imana, yariko aratangura ikigereranyo ciwe, yariko aratangura inyigisho yiwe, ugomba kwerekana yuko naho bose ari abapfasoni kandi bose basa, batari bamwe cyangwa batameze kumwe, hari ibintu bigomba kubatandukanya. Bose bari bafise amatara. Iki nico kintu gitangaje. Yesu ntiyavuze ko batanu bonyine bari bafise amatara, oya, yavuze ko bose bari bafise amatara. Muri Zaburi 119 umurongo w'105 handitswe ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanje. Abantu benshi babona amatara nk'ikimenyetso cy'ijambo ry'Imana. Bitwigisha ko abo bapfasoni bose bafise urugero rwo kumenya ubutumwa bw'Imana. Nta n'umwe atazi Imana muri bo, nta n'umwe atazi ijambo ry'Imana muri bo. Bose barazi ijambo ry'Imana, barafise urugero rwabo. Umuntu wese arafise urugero rwiwe rwo kumenya ijambo ry'Imana. Ntabwo ari bamenya ijambo ry'Imana. Ariko ikibazo cari iki? Kubona itara sico cari gihagije. Hari ikindi kintu Yesu yashaka kutwigisha. Kuko bose bari baje gusanganira umukwe. Yesu yavuze ko bose bari baje gusanganira umukwe. Ni ukuvuga ko bose bavuga ko bari barindiriye Kristo. Bose bari bafise icizigiro cyo kuza kwiwe. Ariko ukwitega konyene ntikwari guhagije. Hari ikintu cari kibura kuri bamwe. Hariho bamwe batari bikwije, bari bafise ico babura. Nico gituma Yesu agiye kuduhishurira tumenye ngo aba bantu batandukanye gute. Hari itandukaniro ryari ryihishije. Mu murongo wa 2 handitswe ngo batanu muri bo bari abanyabwenge, abandi batanu bari bijuju. Raba neza, Yesu ntiyavuze ko ibijuju bitari bifise amatara, oya, yavuze ko bose bari bafise amatara. Ntiyavuze ko batari biteze umukwe. Bose uko ari 10 bari biteze umukwe. Itandukaniro ntiryari ribonekana inyuma, ryari ryihishije imbere mu buzima bwabo. Itandukaniro ntabwo ryagaragara inyuma nyine ngo umuntu ashoka abona yuko abantu batandukanye, ahubwo ryari ryihishije indani muri bo. Ico nico gituma natwe tudakwiye guca urubanza
ku bantu dukurikije ibyo tubona inyuma gusa, ntabwo biba bihagije. Imana yo irabona indani mu mitima. Mwene data William Marion Branham mu nyigisho ziwe zerekana abapfasoni 10 yakunda gushimangira ko abantu bashobora gusa inyuma ku rukoba, mu bikorwa, abantu bashobora gusa, ariko itandukaniro ry'ukuri rigaragara mu kuntu bitabira ijambo ry'Imana n'igikorwa cya Mpwemu Yera. Icyo cyo kintu gitandukanya abo bantu. Yaburira abantu kutishingikiriza ku kuba bari mu rusengero canke mu dini runaka. Kuba mu rusengero, mu dini, nta kintu na kimwe bishobora kugufasha, ahubwo kwisuzuma ukaba imbere y'Imana, wowe nyine ubwawe bwite ukaba imbere y'Imana. Icyo nicyo cyiyumviro cyagaruka kenshi cyane mu nyigisho za Mwene Data William Marion Branham. Ariko kubera iki Yesu yabise abanyabwenge abandi akabita ibijuju? Mbega ubwenge yavuga n'ubuhe? Mbega ubujuju yavuga bwobwo n'ubuhe? Ikindi amavuta yavuga yari ayahe? Tumaze kubona ko abapfasoni bose bari bafise amatara, ariko Yesu aca atubwira ikintu gitangaje. Muri Matayo 25:3-4 handitswe ngo ibijuju byafashe amatara yabyo, ariko ntibyafata amavuta. Abanyabwenge bo bafata amavuta yabo mu nzabya zabo hamwe n'amatara yabo. Aho niho itandukaniro rigaragarira. Aho niho itandukaniro riri. Ntidusanga itandukaniro ku matara, riri ku mavuta. Amavuta muri Bibiliya ni iki? Mu byanditswe, amavuta yakoreshwa mu bintu byinshi. Yasigwa ku bami, yasigwa ku baherezi, yasigwa ku bavugishwa n'Imana. Kenshi yaba yerekana ikimenyetso cy'uko Imana yashize umuntu ku ruhande rw'umurimo wayo. Nicyo gituma abakristo benshi babona amavuta nk'ikigereranyo cy'igikorwa cya Mpwemu Yera mu buzima bwo kwizera. Ariko ni byiza kwama twibanga cyangwa twubakira ku mirongo yose wa Bibiliya, kuko ibigereranyo bishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye bivanye n'aho biri. Yesu atwereka ko ibijuju byari bifise amatara, ariko itara ridafise amavuta ntishobora kubandanya kwaka. Nico gituma igihe cy'igeragezwa gishitse, ikibazo cyabo cyaciye kigaragara. Ibi biratwigisha ko gutunga Bibiliya gusa cyangwa kumenya inyigisho gusa bidahagije. Ikibazo nyamukuru ni iki: mbega ijambo ry'Imana rirahindura ubuzima bwawe? Ijambo ry'Imana rirahindura ubuzima bwawe? Cyangwa ijambo ry'Imana uraribitse nyine kugira ngo uryuzuze mu mutwe, ariko nta kintu na kimwe riguhindurira? Urarifite ugakomeza ukibera mu byo wishakira byose?
Branham yabisobanuye gute? Mu nyigisho ziwe Branham yakunda kwerekana ko ikibazo atari ukuba umuntu azi ijambo gusa, ahubwo ko ijambo rikwiye kuba rifatanije n'ubuzima bwawe buyoborwa na mpwemu yera. Yasubiramo kenshi ko kwizera nyakuri kwama kwerekana ivyamwa. Nico gituma yaburira abantu kwirinda kwizigira izina ry'idini cyangwa ubumenyi gusa. Nico gituma yamaburira abantu kwirinda izina ry'idini canke kwirinda ubumenyi n'ivyiyumviro by'umwana w'umuntu. Ntabwo ugomba kugendera ku izina ry'idini kuko ntaco rizogufasha, usibye ko rishobora kuba ariryo rishobora no kugutandukanya n'Imana yawe. Nta nubwo ugomba no kwishimira ubumenyi bwawe kuko nabwo ntaco buzogufasha. Muri iki gihe abantu benshi barashobora kumenya imirongo myinshi muri Bibiliya, ugasanga nka Bibiliya kabisa umuntu ayizi yose ku mutwe. Barashobora kuvuga inyigisho nziza iri muri Bibiliya, barashobora no kwigisha abandi, ariko Yesu aradusaba kwisuzuma. Mbega ubuzima bwacu buratanga icemeza? Ubuzima bwacu buratanga icemeza cy'uko dukurikira Yesu Kristo koko? Pawulo yanditse mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 5 ati: mwigerageze mwebwe nyene ubwanyu, murabe ko muri mukuri no mu kwizera. Nta wundi muntu n'umwe bashobora kudukoresha ico kigeragezo. Ni twebwe nyene ubwacu tugomba kwisuzuma, tukigerageza tukaraba nimba turi mu kuri, turi no mu kwizera. Umuntu wese ategerezwa kwihweza ubwiwe wenyene nimba ari imbere y'Imana. Yesu aca avuga ikintu gitangaje cyane: umwuka watinze bose barasinzira. Mbega kuki abanyabwenge nabo basinziriye? Uku gusinzira gusobanura iki? Tumaze kubona ko itandukaniro ritari ku matara ryari ku mavuta, ariko ubu Yesu atubwiye ikindi kintu gitangaje hano muri Matayo 25 umurongo wa 5. Handitswe ngo umwuka atinze bose barasinzira. Raba neza iryo jambo, bose, ata n'umwe avuyemo. Ni ukuvuga bamwe 10 bose barasinziriye. Si ibijuju byonyine byasinziriye, si abanyabwenge bonyine, bose uko ari 10 barasinziriye. Iki nico gituma tutakwiye gusoma umurongo umwe gusa cyangwa ngo dusome twihuta. Gusinzira gusobanura iki? Muri Bibiliya ijambo gusinzira ni rimwe rikoreshwa mu kuvuga urupfu rw'abizera, ahandi rikavuga ukuruhuka canke ukutaba maso mu buryo bw'impwemu. Nico gituma dutegerezwa kureba neza aho uwo murongo uri n'ivyo uriko uravuga. Muri iki kigereranyo
Yesu niye kwaciye urubanza abo bapfasoni kubera ko basinziriye. Ahubwo ikibazo cyangwa ikizobaciye urubanza cari ico bazoba bafise igihe ijwi ry'umukwe risemerera. Ukugaruka kwa Kristo ntikwabaye vuba nk'uko benshi bari bavyibaza. Abigishwa ba mbere babayeho biteze ko umwami yoshobora kugaruka vuba, ariko imyaka yaraciye, ibinjana biraca, abizera benshi barapfuye batarabona ukugaruka kwiwe. Abizera benshi barapfuye batarabona ukugaruka kwiwe, ariko ivyo ntibyahinduye isezerano ry'Imana. Petero yanditse muri Petero 2 igice ca 3 umurongo w'9 ati: umwami ntatevye isezerano ryiwe nk'uko bamwe bavyiyumvira ko ateja, ariko arihangana. Imana ntiteba, ishitse imigambi yayo ku gihe cayo. Niyo mpamvu twebwe tugomba kwemera ubugombe bw'Imana n'ubwo bwaba butandukanye n'ubwacu. Yesu arabandanya ati: mu gicugu c'ijoro humvikana ijwi riti, ehe umukwe araje, nimumusanganire. Kubera iki yavuze mu gicugu? Mu buzima busanzwe igicugu ni igihe abantu benshi baba basinziriye, ni igihe c'umwijima, ariko nico gihe humvikana ijwi. Iki ni ikigereranyo gikomeye cyane. Mu bihe by'umwijima wo mu by'impuhemu, Imana irongera igahamagara abantu bayo. Ehe umukwe araje. Ijwi ryarabavyuye bose. Abanyabwenge baravyutse, n'ibijuju navyo biravyuka. Ivyo bitwereka ko ukuhamagarwa kumvikanye kuri bose. Ntabwo byumvikanye ku banyabwenge gusa cyangwa ngo bumvikane ku bijuju gusa. Bose uko ari 10 bashoboye kumva ukuhamagarwa. Ariko uburyo abantu batwitabiriye nibwo butandukanye. Uburyo babyitabiriye bamaze kumva ijwi nibyo bitandukanye cyangwa bibatandukanya. Hari abari biteguye, hari n'abagiye gusanga igihe cyo kwitegura cyabarangiranye, bagiye gusanga batari biteguye kandi atari umwanya wo kwitegura bafise. Muri Data William Marion Branham mu nyigisho ziwe zerekeye Matayo 25, Branham yakunda kuvuga ko iryo hamagarwa ryo mu gicugu rifise akamaro kanini mu kwitegura ko kwizera, mu kwitegura kw'abizera. Yashimangira ko igihe umuntu yumvise ukuri kw'ijambo ry'Imana atagomba gusubika, ntagomba kurindira. Nimba wumvise ukuri kw'ijambo ry'Imana, fatiraho aho nyene, ntuvuge ngo nejo ngo niwo mwanya wiwawe uwo nyene ucumva uko kuri kw'ijambo ry'Imana. Fatira aho nyene kuko niwo mwanya ufise. Ntabwo uzi ko ejo uzoba uhari, ntabwo uzi ko ejo uwo mwanya uzoba ukiwufise. Uwo niwo mwanya wawe wo kwitegura, uwo mwanya nyene ucumva uko kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi yaburira abantu kutavuga bati
nzokwitegura ejo. Ya apana kuvuga ngo nzokwitegura ejo, ejo bibara bejo wawe nonyene, ahubwo ko umuntu akwiye kumvira ijambo ry'Imana rimuhamagaye. Nimba wumvise ijwi ry'Imana rikwerekeza, ukumva ijwi ry'Imana riguhamagara, ukumva ijambo ry'Imana rigukozeko, ugomba kurikurikira utisunze ngo ejo nzohaha cyangwa se nzohaha, kuko ntuzi ko uzoba uhari. Igihe bose babyutse, abanyabwenge bateguye amatara yabo, ibijuju nabyo birabikora. Bose barateguye amatara, ariko niho hamenyekanye ko hari icyo batari bafise. Nicyo gituma bavuga bati duhe ku mavuta yanyu. Mbega kubera iki batashoboye kuyahabwa? Mbega kubera iki batashoboye kuyahabwa? Mbega ayo mavuta ushobora kuyagabanya hagati y'abantu? Tumaze kubona ko ijwi ry'umukwe abwiye bose, abanyabwenge barahaguruka n'ibijuju birahaguruka, bose batangura gutegura amatara yabo. Ariko muri ako kanya niho ukuri kwagaragariye. Muri Matayo 25:8 handitse ngo ibijuju bibwira abanyabwenge biti duhe ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ayo ni amajambo ateye ubwoba, kuko byerekana ko hari igihe umuntu ashobora kubona ko hari icyo abuze, ariko akaba abimenya igihe bitagishoboka, akaba abibonye mu gihe bitagishoboka yuko agikosora cyangwa yikosora. Duhe ku mavuta yanyu. Kubera iki basaba amavuta? Basaba amavuta kubera ko babonye ko ayo bafise atabahagije. Bari bamaze igihe cyose bibaza ko biteguye, ariko igihe cy'igeragezwa kigeze, niho basanze batikwije. Iki ni ikigo gikomeye cyane. Hari ibintu umuntu ashobora kugurizwa. Umuntu ashobora kugurizwa amafaranga, ashobora kugurizwa impuzu, ashobora kugurizwa ibintu byose bitandukanye ku inosi, imiduga barayitanga amadeni, ko no kugurizwa amatelefoni. Ariko hari ibintu bitagurizwa cyangwa bitatangwa ideni mu kirundi cyiza. Nta muntu ashobora kuguriza ukwizera. Nta muntu ashobora kuguriza ukwizera. Nta muntu ashobora kuvuga ngo je mfise ukwizera kwinshi reka ndakugabanirize. Ntibikunda. Ni wewe ku giti cyawe. Ubucuti bwawe n'Imana ubwiwawe bwite. Ni ubucuti bwawe wenyine ubwiwawe kwihurira n'Imana. Niyo mpamvu ndakunda gukoresha ijambo kenshi mu nyigisho ndiko ndigisha. Niyo mpamvu ugomba kwisuzuma wowe nyine ubwawe, ukaraba nimba uri imbere y'Imana yawe. Apana kwiyumvira ngo kanaka cyangwa ngo pasiteri kanaka cyangwa ngo idini kanaka ngo ritonshikana ku Mana. Never. Ni wowe ubwawe n'Imana yawe. Matayo 25:9 havuga ngo abanyabwenge barasubiza bati
oya ntiyoshobora kudukwira twese. Nimugende kubagurisha mwigurire. Aho Yesu ntiyariko yigisha ukwikunda habe namba, yariko yerekana ko hari ibintu bidashobora kugurizwa cyangwa bidashobora kugabanywa ngo ugabanirize ku wundi muntu. Ukwitegura guhura na Kristo ni urugendo rw'umuntu ku giti ciwe. Nta muntu yoshobora kukubera umwizera, ntibikunda, ni wowe ubwawe. Mbega amavuta aragugwa. Hari abantu basoma uwo murongo bakibaza bati, nimba bavuze ngo nimugende mwigurire amavuta, vyoba bisigura iki? Yesu ntiyariko avuga kugura amavuta nyayo nk'aya tubona, amavuta y'imodoka, amavuta yo guteka. Ntabwo ari ayo mavuta nyine tubona n'amaso, amavuta yo kwisiga. Oya, yakoresheje ikigereranyo kuko tuzi neza yuko amavuta no mu ijambo ry'Imana afise icyo asobanuye. Ikigo nyamukuru ni uko igihe cyo kwitegura kiba kiri imbere y'uko umukwe ashika. Kiba kiri imbere y'uko umukwe ashika, kubera ko iyo umukwe amaze gushika, ukwitegura kuba kwaheze. Branham yabisobanuye gute? Mu nyigisho ziwe William Marion Branham yashimangira ko umuntu adashobora kubeshwaho no kwizera k'uwundi muntu. Bimwe nababwira ngaho inyuma gatoyi. Nimba umubyeyi wawe afise ukwizera kungana a200%, ntabwo we uzobaho kubera ukwizera kwiwe. Ukwizera kwiwe kuzomurinda n'ubuzima bwiwe, ariko we nimba udafise ukwizera, ni shauri yako, nta kintu na kimwe azogufasha. Yavuga ko umwe wese ategerezwa guhagarara imbere y'Imana ku giti ciwe. Nta muhuza n'Imana ukeneye. Nta muntu n'umwe ukeneye uko yoba ameze kose ngo kubera umuhuza hagati yawe n'Imana yawe. Ugomba kwirondera Imana ku giti cyawe. Yaburira abantu kutizigira kuba mu rusengero, mu madini, mu byiyumviro, kugira umuryango mwiza canke gukurikira abandi bihagije. Ahubwo ko umuntu ategerezwa kuba afise ubuzima bwiwe bwite hamwe n'Imana yiwe. Ikigwa kuri twebwe ni iki? Canke twofata iki kuno munsi? Muri iki gihe biroroshe gukurikira abantu bazwi. Ngo naka ni camamare. Umwanya wawe ukawuta kuri naka, ukibagira yuko uriko urabona ko ari camamare afise Imana yamuremye kandi irengeye byose. Birashoboka kumviriza abigisha benshi, ariko ikibazo si ico. Ikibazo ni iki? Mbega wewe ubwawe urafise ubucuti na Kristo? Cyangwa ufise ubucuti n'icamamare kugira kizogushikane kuri Kristo? Isuzumurayi nimba ufise ubucuti na Kristo. Uyo munsi uzoshika, Imana ntizobaza uwo wakurikira uwo ari we. Izobaza ubuzima bwawe. Nico Pawulo yavuze mu Baroma 14:12. Umuntu wese muri twebwe azobazwa ivyerekeye ubwiwe imbere y'Imana. Ntawe uzobazwa ico undi muntu. Umwe wese azobazwa ku giti. Ariko hari ikindi giteye ubwoba hano.
igihe ibijuju byagiye kurondera amavuta hari ikintu cyabaye. Wowe ukizi icyo kintu cyabaye cyari cyo? Umukwe yarashyitse, abari biteguye barinjirana nawe, hanyuma urugi rurafungwa. Mbega kubera ko urugi rwafunzwe, mbega afaza n'ibijuju basubiye gute cyangwa basigaye he? Nimba abari biteguye binjiranye n'umugeni n'umukwe, ibijuju nabyo bikaba byari bigiye kondera amavuta. Mbega abashyitsi barugurirwa cyangwa bigenda gute? Nibyo tugiye kuraba muri Matayo 25 umurongo w'10. Muri Matayo 25 umurongo w'10 handitse ngo, bakiri kugenda kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurafungwa. Aya majambo ni amwe mu majambo akomeye Yesu yavuze. Hari ibintu bibiri bikomeye tubona hano. Icya mbere ni uko umukwe yaraje. Icya kabiri ni uko urugi rwarugawe. Abari biteguye, Yesu ntiyavuze ngo abari bafite umutima mwiza. Hapana. Ntiyavuze ngo abari bigeze kuja mu rusengero, cyangwa abari byamamare mu kwigisha, abapasiteri kanaka, ba papa n'abandi bose. Ntabwo ari bo yavuze, kuko yavuze ngo abari biteguye. Yavuze ati abari biteguye. Ibyo twigisha ko ukwitegura atari ikintu kizokorwa igihe Kristo yagarutse. Ni ikintu kiriko kirakorwa uyu munsi. Nico Pawulo yavuze mu Bakorinto ba kabiri, ikigabane cya 6 umurongo wa 2. Aravuga ngo ubu nico gihe cyiza, ubu ni wo mwanya, ni wo munsi w'agakiza. Urugi rwarugawe. Mu gihe cya Nowa, Imana yarafunze urugi rw'ubwato. Abari hanze ntibashoboye kwinjira. Muri iki kigereranyo nacyo cyangwa muri iyi nyigisho, naho nyine Yesu avuga ko urugi rwugawe. Ibyo bitwereka ko igihe cy'ubuntu, igihe cy'imbabazi kirafise iherezo, kirafise aho kigarukira. Imana irihangana, iradutumirira, ariko umuntu ntakwiye kuvuga ngo nzokizwa ejo. Aho hejuru ahagaba urazi yuko uzoba uhari. Umwanya wawe niwo ufise uwo nyene uhagazemo, niwo mwanya ufise. Nta n'umwe azi umunsi cyangwa isaha. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Matayo 25 umurongo wa 11 aravuga ngo, hanyuma ba bandi bapfasoni nabo baraza, baravuga bati, mwami twugururire. Raba neza, baramwise mwami, bari bazi uwo ari we, ariko kumenya izina rya Yesu siko kwitegura. Hari itandukaniro hagati yo kumenya ibyerekeye Kristo no kubaho ubuzima bw'ukuri muri Kristo. Yarabishoye ngo sindabazi. Yesu ababwira ati, ndababwira ukuri, sindabazi. Aho ni Matayo 25 umurongo wa 12.
si ukuvuga ko Yesu atigeze amenya ko babaho, ahubwo ni kubera ko batari bafise ubucuti nyakuri nawe. Bari bazi yuko bamuzi, ariko ntabwo bari barigeze bamumenya kuko ntibashoboye kugendana nawe. Nico gituma gukurikira Kristo bidasigura gusa kuvuga ngo ndizera cyangwa kuvuga ngo ndi umukristo. Bisaba ubuzima bwawe bube ubwumvira Kristo. Bisaba ijambo ry'Imana ryose, ijambo rya Kristo ryose ku buzima bwawe ribe amena. Branham yabisobanuye gute? Mu nyigisho ziwe kuri Matayo 25, Branham yashimangiye ko abantu badakwiye kwizigira ibikorwa by'inyuma gusa. Yaburira abantu ko ukwitegura nyakuri gusaba kuguma ku ijambo ry'Imana no kubaho ubuzima buyoborwa na Mpwemu Yera. Yamahamagarira abantu kwisuzuma aho kwizera ko bazokwinjira kubera ko bari mu mugwi kanaka, bari mu idini kanaka, cyangwa bari mu isengero ryitwa kanaka. Ikigwa kuri twebwe ni ikihe, cyangwa ni iki kintu twakora mu nyigisho? Iki kigereranyo cyangwa iyi nyigisho iduhamagarira kwibaza tuti, mbega nditeguye uyu munsi? Mbega ndiko ndakurikira? Ndiko ndakura mu gukurikira Kristo? Mbega ukwizera kwanje kugaragara mu buzima bwanje? Yesu ntiyatanze iyi nyigisho kugira adutere ubwoba gusa. Yayitanze kugira duhamagarire kwama twiteguye. Umwanzuro, Yesu asozera avuga ati, nuko rero mwame muri maso, kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Aha ni Matayo 25:13. Iri ni ryo somo rikuru ry'iki kigereranyo. Ntibyari gushaka kumenya amatariki, ntibyari ugutera impaka, byari guhamagarira abantu kubaho biteguye buri munsi. Umwanzuro w'inyigisho, bene data na bashiki bacu, abapfasoni 10 badusigurira icigwa gikomeye cyane. Bose bategereje umukwe, bose bari bafise amatara, ariko abari biteguye nibo binjiranye n'umukwe. Natwe uyu munsi Imana iraduhamagarira kubaho ubuzima bwo kwizera mu kumvira ijambo ryayo no kwemera no kwama twiteguye. Dusenge Imana iduhe ubuntu bwo kuguma turi maso gushika Kristo agarutse. Amen. Kristo adushoboze, kuko n'urugendo ruba rudasanzwe umwana w'umuntu atokwishoboza, ariko Imana izi abantu bayo.